Gutakaza ubwenge canke kwitura hasi ni bimwe mu bimenyetso vy'ingwara y'intandara. Mu bitera iyo ndwara harimwo kwihereza ibiyayuramutwe ku rugero runini canke gukomereka mu bwonko, nk'uko muganga Ndayiragije Abel Deo avura indwara zifatira mu mitsi nsozabwenge abisigura. Indwara bita epilepsy mu rurimi rw'igifaransa, mu kirundi tuyita intandara. Ni indwara ifata abantu bo mu mice yose, ariko igakarira cane cane abana bakiri bato bari musi y'imyaka 6 hamwe n'abantu bakuze bari inyuma y'imyaka 60, ariko kitabuza ko n'abari mw'iyo yindi myaka iri hagati nabo nyene ibafata bivanye n'ibituma bitandukanye. Iyo ngwara rero nobanza kubabwira ko ikiyitera ni ikibazo kiba cabaye mu bwonko bivuye ku bituma bitandukanye, nshobora kuza kubabwira hanyuma. Ibimenyetso vyayo harimwo ubwa mbere gutakaza ubwenge, aho uwo afashwe no gutakaza ubwenge aca yitura hasi, kenshi baragwa, bagafatwa n'ibigugumizi, ivyo twita les convulsions mu rurimi rw'igifaransa, bakarekereza urute ku munwa, kenshi barashobora no kwihekenya ururimi, hakagera n'igihe bakisobako canke bakishirako umwanda mukuru, haragera rero n'igihe no kudahwa bakadahwa. Ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru bikunda kwigaragaza mu gihe umuntu aba afise iyo ngwara y'intandara. Ingwara y'intandara ntitwovuga ko ari ingwara ikira canke idakira. Murumva ko mu biyitera haba harimwo ko ubwonko buba bwononekaye. Ico gihe rero hari igihe bwononekara